ari mu bantu ba mbere bagize bita digitalisation y'iyo muziki barayinumeriza bayivana mu makaseti bayishira muri computer ishake nuracumva imiziki twakuze tuyumva twayumvira gusa kuri RTNB ndabeshi nguno munsi ukene kuri YouTube rawusangaye none kugira uje kuri YouTube bibaza yuko ninde yawushize muri computer ba Paci nibo bagenda muri RTNB bagasaba amakaseti araba peti urumva neza yuko umuntu yatanguje studio yitwa ku Kirimba Art yo gusanga ahantu bari ko barakora ibintu by'umuziki uzi amateka y'iyo studio ku Kirimba Art muri ka studio yakoze ukamurisha amafaranga ukamubwira ati apana riha fumuriha make ya winjire comme si uwo muntu atamafaranga afise abateguye bijya bintu byaba Greta na HOSY ntibigeze baha agaciro Paci munsi make si Paci gusa ni Paci na Christian yasabye nawe ne ntinji yaciye nawe ne abantu bafashe ingo yo gusubira inyuma na ba legende babiri. Bonjour, bon après-midi. Nizere ko meze neza mwebwe mwese muko maradukurikirana akaje nkuko muvyumva nimbaza Ange Delisia. Turabahaye ikaze kuri Akamo TV. Kumbura utaragira sabone unkundire uyigire. J'aime commenter partage kugira ngo tumenye ko tureko dutamba twirorera kumbure bino bikorwa vyacu bibandanye bishika kure. Sabira rero kumana mutameze neza kumbure byananiranye. Ntiwihebure Imana irahari bizogenda neza ibintu bizogenda neza kugira ngo kumbura iyo Mana ibandanye ikwitwa rarika turi kumwe sinkimwita umutumire umusango sindaguha ijambo idi Marti umva iryoshye none utakenye tumutumire none urinda kuri ngo warasinya amasezerano hano ngo ashe najewe ngufisi inda baramenyeye ko ukunda gutera inda kwe oya petete no ko babonye yuko bikwiriye ega babonye ko bikwiriye ga deri sinzi ko urabona abakobwa bubu sinzi ngene mu mezi bo hari abantu bakobwa benshi bubu hari abadakunda kurongorwa bavuga ati je noronka gusa umwana byo birangiye nkamwirerera ivyo sinzi ko urabyumva nabako wifite akanoti hoho ash ivyo by'abahungu shakiki ivyo by'abahungu biba biheze ne kubeka abakobwa musigara mukunda kuba independent cyane mudakikunda kuba dependent ku bagabo bon je sinzi nk'ababikunda je ndi mu buzima bwose mugabo rero twumve ndi mu buzima bwose bwo kurongora bwo kutarongorwa urumva bon bwo kutarongorwa no kurongorwa kubera ko kutarongorwa no kubera hataragera ariko son haragera na Idris ngahagera arongore hari uwamusaze kurongora umugabo hari n'abandi nabo bagira ari n'abandi genre babara ko kwanda ntaharagera ntagiye bwati ngo ntiharagera nta myaka yo kurongora ihari niyo kurongorwa ihari nibaho urumva bwa nundi muntu muri ati none ngo je nta programme fisi sinzi ko umaze kuyaga n'abakobwa kugege ifo profiter mbe no musi ni Saint Valentin Saint Valentin no musi turi 13 muga turi mu bihe by'ivyo nyene muga biba bisaba rimwe iyo ari mu matariki imwe nayo tukacishamo n'ikiyago mwene ico hari nk'abakobwa benshi bavuga bati je vraiment gahunda zo kurongorwa sindimwe gahunda zurayaga n'abakobwa bagenza biva n'abahungu jeje ari umupeti twari kumwambwiye ati je nk'unoronka umwana nonka baje avuga ati no mukobwa umuhungu yambwiye ati je noronka nk'umukobwa dufate par exemple avuga ati Davisi nda yafise ndafise umwana wawe atabi yashobaze ko ari abandi nabo baca babika ati je n'ukuri ko Imana je sinorongora ati kubera ni wacu bambaje nababwiye ati umwuzukuru arahari biva kuki kubera haba abahungu bamwe bavuga ati je shwa kurongora n'undi ati shwa kurongora urazi biva usanga abantu barahemukiwe ico kibazo burya nanje naho kimbajije no kikubaza Idris ndamuzi kuva kera sinzi ko ashaje Idris nukuri nyimba ari umuntu akeneye kumenya imyaka yiwawe basi je ndakeneye kuyimenya je ndamuzi kuva kera uno mu bro ndamuzi kuva kera pe mugana gumye ndamubona uko haba kurongora haba mugabo shaho aha Idris naho pipi vyiwe vyorangira ubwo yaragubatse vyarahetse
amatungo afisa wewe ubisigarana urumva ntiyo batimba nuko atari amatungo nifiti usiga afise ivyunguka je peut-être amatungo mfise ni ko sokuru imbere yo gupfa nini bavuga ati ubuzi cyakuraga arakuraga n'umugani uno munsi abantu babayeho ku isi benshi batunzwe n'ivyagiye birashikirizwa n'abandi meme nibi twiga mu ishure n'inyandiko zihari aya makamera yose ubona nga aya mamikro n'inyandiko ari abantu bagize amaformule hiyo kera ni jambo basize mugabe iyo jambo ntigeze rivamo ikintu kiri palpable n'amaformule bateranije kugira nizi impuzu twambara ko basokuru impuzu bambara zari zibiti bakahondagura munyuma hari abantu biyumvira amaformule abama machine niki kubyo cyagiti nyene gishobora kuvamwo aya matisi niki urayibona urumva rero hari n'amajambo umuntu agenda ashikiriza sivyo bivanye n'uwo rifashiki sivyo ushobora nk'ubu isi nzima ifashwa n'amajambo Yesu yavuze urabyo niyo usanga rero nkiyakomoka usanga cyama umuhezagiro bamukomora kubera hari umuntu ashikiriza ikintu ati wewe wo kwanaka tie ndi sûr et certain yuko ukomoka kuri wa gasore ntashobora kubabayeho nabi kandi ndakubwiye yuko igihe kwa gasore apfa n'igihe habaho Republika ya mbere burya abagwa gasore barabayeho nabi urabyo tuje no kuri ndadaye par exemple bana yuko igihe cya nkuru nziza baragenye nawe baramwubakira sivyo ubu mushiki wa ndadaye ni vice president wa Sena muribaze ko ari kubera iki urabyo peut-être hari ibyo ndadaye atagezeko mugabo n'igisanira mukomokako batahura agaciro kijambo ibi byose ubona tubaho ngaha n'aba bategetsi n'abakimukiyamamaza bakoresha ijambo kugira dushobore kwizera umuntu nuko badushikirije ijambo twafata ibyo n'umuntu ashikiriza ni ibintu bitumbere reka tumwizere urabyo kandi narakubwiye ati ndashobora kuba atabutunzi mfise buri palpable ushobora gukora ko gutya mugasanga ndafise ijambo ifise kime uyo nunkomoka n'igisanira bivanye x temps on sait jamais aha ivyo uko aho turi sio twari ndazi neza yuko ari ibintu byinshi bimaze guhindurwa n'ijambo nagenda ashikiriza nta uzi n'ikizere tugenda turahabwa hamwe ko bitava ku majambo umuntu agenda arashikiriza ko gushika no munsi no entertainment ndibaza ndi umwe ngerageza nkahagarara nkayivugira cyane nkagerageza kwerekana dushoboye kugorora aha turabasha kugenda neza bahaye ntihariyo ababibona uko hari ababona umenga uri kurayityoza hari ababona umenga uri kurabakondana abona babifisemo inyungu za hafi na hafi sivyo inyungu je ndondera n'inyungu rusangi mugabe izo nyungu rusangi harabafisemo inyungu zo gatwe kabo urabyo abo rero bategeza ku nkondana ni abandi baca bagenda bakavuga ati ujya n'umusazi ujya ntazi ibyo avuga rararara ujya n'imbore ugwa peut-être yabivugwa n'akaboregwe ujya n'iki nditivwa kubera bajya bo barabona neza yuko hamwe hagize ibintu byohinduka hari inyungu zabo zogira ikizohasigara urabyo buri gihe rero iyo hafashwe ingingo gituma haba impinduka zimwe hari abandi babifisemo inyungu ndago example none bana ko nganye ni mu gihugu ubu ni dutekanye sivyo mugabo hari igihe mutekanye muri entertainment igihugu kiratekanye turi mu mahoro n'umutekano mpaka yugawe cyane no apana turi mu mahoro n'umutekano de 2015 wani hari nga hari atekanye oya Nuribaze yuko hagata aba commissionnaire bage ba profita ku mare y'amaracrimogene igazi y'amaracrimogene zigurirwa hanze n'ama commission urabyumva inkoho hari abantu ngamadiri yabo ari kugurisha inkoho hari abantu ngamadiri yabo
amasasu plus amasasu ariko arakora cyane abantu bacako bakabyungukiramo urabyumva bisigura rero yuko abo bo bapambana bavuga bati ahubwo abantu babandanye bamarana kugira je mbandanye ngira iki nidandaritse urabyumva buri gihe rero iyo habaye ikintu kiba kiza cyane umva cyane ikintu kibi bo turabizi yuko n'amashano ubu yaradutse kugira ngo twumve yuko kanaka bamuhaye ishano wewe nawe hari akoyo kubuka ubironke voilà urumva ni uko renda kubwira rero yuko nagwa example y'akajagari gashobora kuhaba kandi ugasanga ako kajagari nk'abantu baba bagateje barahanye babifise nk'inyungu kavuga ati okay delicious naho yovamo po je nibereho urabyumva rero je cyaje umuntu apambana avuga ati kuno usanga ibintu bibaye stable pap umva ko za nyungu za undi zibazigize iki ziba zihagaze rero n'ibiro byo muri entertainment rero hari abantu baprofita ari uko ibintu bimeze ukunyene bibona kuko uzogenda urabe twebwe dutwagwa mu bushikiranganje bw'imico kama hari directeur w'imico kama hari umuyobozi wa spectacle loisir sivyo hari direction y'umuziki byose biba bihari rero ndiko ndavuga ati dupambane kuko hari imigambi myinshi yamiza ko uzokumva ngo byari bakingorongoro nabande bari muri Maroc bakingorongoro ba Masterland bande baramaze kujya muri Maroc mje bita visa for music ivyo bintu ni migambi iziba byama bica mu coopération ingene ibihugu n'amasezerano yagiye arasinywa basanga hari ukuntu bagenda barahana ibintu sivyo barahana imico bagenderanira niko uzamva atari ikintu cyabaye nga gihuza abari mu mico kama bo kwisi nzima bahuriye nko mu Burundi bishobora no kuba sivyo ivyo rero birafise inzira bicamo sivyo mugabo kubera aba artiste benshi baba bibereyeho mu kutamenya urabyumva hariho abantu bacha baprofitira muri uko kutamenya ko ivyo bintu bihari kugira iyo projet ije barungika babo nyuma uzokumva rimwe ngo hari match zabaye hari ibintu byabaye ahantu hanaka ngo yarungitse ngo nyinabo yarungitse mu mwishwa wiwe yarungitse kubera bavuga bati ivyo bintu rashobora kuza bize ku bwanje ngo kwera jewe ntabizi kandi nafise statut indekurira yuko ivyo bintu no bijamo je kubera bishikira nko kuri jewe cavuga ati okay reka mfate delicious kana muronderera ibikenewe byose kugira bijemo kasanga ivyo bintu nigere kubijamo mugabo je kubera nirengagiza ntakene no kumenya ko ivyo bintu bibaho kandi bihari namutu usanga rero bigiye ku bantu bitari bagenewe kubijamwo nk'ahandi uzawumva nko mu mashuri hamwe uzawumva ngo bourse ya naka yarariwe kuko mweneyo ntigeze agomba kugira iki kubikurikirana amenye yuko hari n'ivyiwe nivyo n'ibintu bimaze kuba kenshi kindi buku muririmbye araheze imyaka je narigeze kurondegwa bambwira ati uyu muririmbye hari umuntu nyine cyo umukuru w'igihugu aramukeneye araheze imyaka ari nka 2014 uko 13 Perezida de la République yabonye indirimbo yo kuri RTNB sivyo yavutse indirimbo hari indirimbo yo yaciye kuri RTNB Perezida de la République umara je barantelefone ati uwo muntu twomutora gute twomuronka mugabo mpeti nigeze abonana n'umukuru w'igihugu kandi ngaho ntiyabuze umuntu ibaciye batwara habizo ishobora kubura hari abamesha abandondeye je mpeti namuronde makanda muronka yari umugenzi wanje Urabyumva kandi ngaho usanga ara envelope president yagomba muri ko yarembye akarimbo keza sako asanga akiyagenda mu nita ngo ni manager wiwe bashobora kubura utuntu bashobora gufundikanya ko president bafise ibintu byinshi mu mutwe igihugu cyose kiba kimuri hejuru hari ibintu atameka hari gushobora avuga ati unaje ucubona n'aba conseil par exemple kasanga buragiye ati niwe waronze usabe fresh je vyama byabaye rero impamvu urumva rero turapambana dupambanira impinduka hari igihe ijambo tuvuga nkuko warubivuze yuko hari abavyakira ukuna kuriya hari igihe kizogera ivyo tuvuga babiconsidere shobora kuba nk'igihari cyangwa ntagihari niba ntagihari kuya byabaye kwa bandadaye nabagwa gasore ababagezeko ni baba nkomoka ko nibo bazoprofita kuko
kiri important ama preuve arahari no ku Kamo TV bazoza bahasange ibintu bizima twahavugiye yego ico kintu nyene cuko hariho abantu usanga hariho abakuzi ukutarika ivyo uvuga ukamenga barabifata minenego kandi wowe uzi yuko ubwawe ubu uri kuravuga ibintu byo mugabo bakabifata muri sense yuko uri kurabakondana kuri wowe hari ico bikubwira cyane ça fait partie urabyumva bategeza ku nkondana kuko nakuye ko hari inyungu zabo ziba ziriko zirabangamirwa yaba bishobora des fois iyo inyungu z'umuntu zibangamiwe cyane hari igihe abana influence sibyo biramaze gushika nga maintes fois kwasanga no gufungwa baragize influence negative kavuga ati uno muntu binari karavuga reka turabe ingene tubicisha muri ino nzira ama bamute mu mvuto urabyumva cyama byabaye biramaze gushika mugabo iyo ibuye riserutse bugira ngo ntigicisuka kuko iyo umaze kumenya yuko bibaho ucumenya amano za mesure na ufata no prévention tutumenyere ngaha twe turafise umuco mubi wo kuvura hagukinga urabyo turindira tugware kugira tuje kwivuza mugabo kwikingira kenshi uwo muco si cyane ntuturimwo cyane twebwe abarundi ndakuboneka naho dufite cyane mugabo rero rero ngene mpambana ndapambana cyane mu gukinga cyane niyo mpamvu ikintu cyose mba ndiko ndashikiriza mbego niyo mpamvu rero ibintu byose ngira ndagerageza kurufata ama mesure yose ashoboka ku buryo naho byogenda ukumba namaze kumenya plan B voie de sortie ngene cyo nshobora kukivamo yego ko urugamba ndiko ndagwana si urugamba rw'iwanje ni urugamba rw'igihugu ndabyo intambara y'amasasu yarahetse ubu dukeneye kugwana intambara ituma mu gisata turimwo kandi iki gisata turimwo nicyo gisata kirimwo abarundi benshi igisata cy'ingabire cuko umuntu abeshwaho nicashoboye nicafise n'ingabire afise kuko no munsi ndaza abantu benshi bariko basaba ama mise en disponibilité bava mu buzi bwa leta bagenda kwikorera ibyabo kubera barabona ati ubaho bigeze kuko plus abakozi ba leta nibagabanuka umva nagajara gaca kaduga ku bazoba basigaye benshi ndazi benshi bariko barikorera ibyabo maybe naho habonetse abantu benshi bikorera ibyabo amakora cyaba menshi amafaranga cyaba menshi mu kigega n'abakozi baca baduzwa imishahara urabyo niko rugamba rero turimo natwe mu gisha dufiswe dukoresha impano namba ncapa namba ndirimba namba nkina nkina ama sketch ama ivyese byose byo besha umuntu itegereje kuntunga nyine bintunga bintunze bitanga amakori ama umukozi wa leta beho neza imigambi y'igihugu ibeho neza none baza yuko 2040 tuzohagera twifashe ntituzogera turi igihugu cifashe ku majambo kizogera igihugu twifashe kirimwa abantu bose bari ku kivi bariko barakora namwe muri ku kazi je ndi ku kazi uri mu vyunguka urabyo hariyo nabavuga ati jewe Idris bijya bintu abikora kubera ko so ataba yaronse ivyunguka aba yaronse akanota avuga ati jewe nk'ubu bagahita abateguye igiteramo ca Old Music Event na bifi ariko bon nta bifi ahari ariko hariho abantu bashatse guterana amajambo soit tanto abantu batavyumva kumwe mugabo aba ari bifu kuko sinumva yuko Idri sinumva yuko wewe mugenza warakoze ni kwagukinga nyene washatse kuvuga none jewe mugenzi wanje no mukinga gute akoze ikintu hako ndamushigikira canke hako mvuga ya majambo nkaza kumukondana nkabona vya bintu bimeze nabi kandi hari bon mu bisanzwe ikintu y'igikoze swat usanga hari ikintu kimeze neza canke kimeze nabi rero ari we ukaza kubona ikintu kimeze nabi hako wobona ikintu kimeze neza ivyo nco vyumva gute bo ivyo oyi juste ni uburenganzira bw'umuntu sibyo burya umuntu arekuriwe byose byose turabirekuriwe byose ndanarekuriwe no kuza ubunyene nkagutikura ndarekuriwe gufata iyo kamera nkayimena mugabo nawe urarekuriwe ibikurikira yego n'uburenganzira bwawe kunyitwarira cyangwa kunyihanira n'uburenganzira bwawe mugabo rero mu buzima tugiye gukora ikibereye gukora ikibereye
dufate nko kuri yoka nk'ibi byaba Greta na Paci uko bigenda kose ategeza kubamwo ikibereye ni icyaha sivyo guterana amajambo c'est pas la solution harabambwiye ngo baciye bakora ngo ama emission kavuga ibi na biriya sivyo iyo turiko turakora ama emission c'est vrai ubu ibintu byose bari mu vyunguka sivyo ko arabambwiye ngo bayose bari mu vyunguka yego mugabe ibyo vyunguka rero si vyunguka byose byaba bitubera byiza kwera iyo bagufashe uri kuradandaza urumogi ntubabwira ngo nari mu vyunguka abyo ni vyunguka c'est vrai ko amafaranga uyadandaje uragenda ugasoma ibintu ugagira iki makora gatangwa abyo c'est bien bagufatanye uri mu échangeur weshangira kuri marché noir ntuzobabwira ngo ndi mu vyunguka urabyumva rero si vyunguka byose bitubera vyiza uraraba ikibereye n'icahe ikintu cyose uzokora ukumva umutima wawe ari cyo kubajije hari cyo kwagira iki cyo kintu kibatari cyo urabyo rero ikindi naco entertainment yacu hari gihe tuyitiranya hari baje bangaho ngo twarateye imbere zaragize ikintu entertainment yacu ntiratera imbere gusa ibibazo byagiye biraba update bigenda birahindura isura mugabo ibibazo byagumye ari bya bindi nyene bajya bateguye kiya giteramo cha old is gold sivyo ndi sûr certain bibandanije uko biri inyuma y'imyaka 50 kwabayo kandi ibintu nka generation y'ico gihe bibandanije uko tugenda turahana byo baho uko nyende kubera kuva kera hamye abantu bari avance baprofita kutamenya urabyumva hama bagaca baprofita abo nyene umva singe no bivuga ko je namavuga yuko entertainment yacu abantu turi mu by'imyidagaduro ni iki turi abana turi hibitwengera abarozi ko babita bintazi sibyo kuko umuntu urabona ati naka yandondeye naka hari n'umunsi ukabona nk'umuririmbyi arahadutse arapostinze umuntu ngo nango yamfollowinze no gufollowinga bica bigufasha iki ntasho biguha nta kontra nimwe biza kuguha kumurara abakunda kumenyekana bavuga ati yamfollowinze ukumenyekana kutari bugushigeze kuvyunguka hari kumenyekana wamenyekanye reka ndago example jewe nakazina kanje gato sivyo bica bimbeshaho ntasegerereje atawe nsetse ngaba gatabara kwa akazi example Pacifique nzitonda idolari jana yampaye sifashanyo yampaye urabyo none mwaya ndiko ndagira ico mvuga yabonye ndiko ndakora ko je mfise ama partenariat cyangwa amanu zenye ama partenaire n'ama TV online menshi ko usanga rero hari ibibazo baza barambatse Pacifique nzitonda yumvise ingene kibazo ingene ni exprimer mu kiganiro naye nakoze kuri Kazoir yumvise ingene ibintu na violence wewe nacyumva abayitushe cyavuga ati vraiment ntobwo muri kuravuga uko nyene sivyo kugira nerekane yuko ayo mafaranga ateo narimbutse urabyumva ngaka gahembo urabyumva amafaranga yo kwinjira muri kijya gitera yari 100,000 yari 100,000 sponsor 200,000 ticket sanze 50 mugaje yampaye dolari jana kuri to ya leta hafi 300 kuri to ya marché noir hafi 500,000 urabyumva ino umuntu ashobora guhereza jewe idolari jana umva yarabuze amafaranga yo kuriha aho rero niho hantu tuba dukeneye yuko dutahurana ariko Pacifique nzitonda we bajya ba Greta na HOSY bajya nkuko namanda bivuga
n'abantu bahawe ijambo na social media. Ils sont venus de nulle part, sivyo? Nta histoire n'imwe bazi, urabyumva? Nta ni timu n'imwe babayemwo, haba ari timu nde cyangwa timu nde, cyangwa bavuga bati twaregeranye n'aba, aba twarayaze n'aba, urabyumva? Je nk'ino entertainment ndarimwo kuva mu 2003. Ça fait 21 ans. Nkurikirana iby'umuziki. Urabyumva? C'est-à-dire hari histoire nzi. Hari ibyo nabonye. Urabyumva? Uko nabisiguye ba Paci n'abantu ba mbere bagize uruhara. Nambu no munsi dushobora kwicara ngaha tukayaga. Uko kwa Paci kurimwe mugabo ntakushobora kubona. Kuko iyi si twe twayiremye. Muga hari abantu iyo bari mu bihe byabo baca yibaza yuko ibiri ku isi byose umengo bacacika Imana ibintu byose nibo babishizeho. Ora haturi hari abandi bigeze kuba bahari. Gusa byagiye bira nibi ndakubwiye yuko ivyabaye bigenda birahindura forme muga biguma ari bya bindi nyene. Chancho wa Miss ariko Idris yarakoze amahiti ndira gato. Chancho wa Miss yarakoze amahiti akomeye cyane. Indirimbo zirakunda. Indirimbo ya Chancho wa Miss sivyo? Bavuga ari jambo bavuze ngo abandi bavuga ngo baziranye n'abaririmbyi ngo bamaze gukora iki amaze gukora iki. Biraryoshe nk'umuntu agomba guha agaciro umuntu. Siniga n'umuntu avuga uti je ngo manshingisha urubanza rwa Chancho wa Miss. Indirimbo yiwe yamaze imyaka n'imyaka ariyo yugurura ikugara televiziyo. Ewe Burundi iranda kuririmbe, ewe Burundi ngucurarange. Iyo ndirimbo yugurura ikugara televiziyo. Ubaze ko ari agahembo yarabifitiye. Tajo ikintu bita droit d'auteur. Biraryoshe umuntu avuga ati imbere yo kugira ibi reka twaye kwa duhangane. Urabyumva? Turondere uyu televiziyo nkuru y'igihugu imyaka yamaze iriko irakoresha ibi hama abantu batanga amantu bye ko byose amateka arandisa arahari. Urabyumva? Amateka arandiswa arahari. Iyo umuntu ariko aragukoreshereza ikintu ku nyungu ziwe urabyumva? Hama wewe mweneco atacho uri kuracungukako. Urabyumva? Ibyo byose ni ibintu bihari. Urabyumva? So rero ndavuga ati number 4 dukeneye guhereza agaciro ko umuziki dufate nk'ijya old ni muziki ya kera. Ni muziki ya kera sivyo ya kera. Natubwe duhari uno munsi ejo tuzoba ba kera. Namba duhari uno munsi nibisigura yuko ukugenda kwacu ari hisizo birangiye. Turagenda hari abandi basigara. Tutigeze duhereza agaciro abahari. Sivyo? Duha agaciro abakera. Abagizemo uruhara kugira abo bakera tubamenye tubima agaciro. Numva abo gaciro ubugize arakaye. Tuje kuri side ngurumva ngo utatumiwe ngo ntuze. Mu rugo iwawe nturi gurasaba invitation. Oya hari ibintu wanjaniranije nuko gusa nari nifuje kukubaza ko watanguye uvuga yuko jewe kugira ngware canke kugira ngo ikintu kiniki kize ndenda kugikinga. Ego. Siko wanatubwiye yuko Paci nzitonda yakurungikiye ajya amafaranga kandi amafaranga aruta ajya ari ayo yari kuriha ku muryango. None ni gute jewe uno munsi nivyo wavuze yuko Greta na HOSY bamenyekanye bahawe ijambo na réseaux sociaux. Siko nivyo ushobora kuvuga yuko ibikanaka ntibabirimwe ntavyo bazi ntibazi analogue ntibazi ni cassette nta kimwe bazi ntibazi n'ingene bigi niyo bitumuto. Sawa kumbure tuvuge yuko no kugira ngo barihishe kanaka kubera ko ari muri gene bashobora kuba batari bafitiye ndazi ubumenyi iki. None ni gute umuntu hako we nkuko wavuze urinda gukinga kugira iyo ngwara ize urinda kuraba ikintu ukora kugira iyo ngwara ntirinde gufata ukwere ki yashatse kumva yuko yokomeza ubuzima ya mafaranga akumva yuko bon ntiyo yariha kandi urabona ko ni mu bintu ntiye bon ntiuzi hagati
voilà muzi hagati yabo ibintu bashobora kuba bafitaniye canke bagize iki Paci nta beef afitanye n'umuntu n'umwe okay ntiyatumiwe ntuzi ko bashobora kuba baramurondeye kugira ngo bamutume ko aze agire arihe canke atange sponsor ariko ukumva yuko yocaza yamahera kareka no kuyariha akaca asubira inyuma iyo oya bari ingeso nziza okay ivyo rero impamvu d'abord Paci yasubiye inyuma ni kubera bamufashe nkuko mbe ni kibazo cy'amafaranga ni kibazo cy'amafaranga yuko ahubwo kumva wewe bamubwiye ati basi pfuma uri ha 30,000 kubera bon ntibamubwiye pfuma kubera ko atari ku matike antukiyoza kuba ari pfuma bari gutuma bamubwira ati riha 10,000 bamubwiye ati pfuma uri ha cyangwa manda guhereza exemple iri très simple mbere yuko mbandanye Mamu Paci yacyasubira inyuma Landry promoter mu 2019 jewe nari muri equipe ya communication ya Primusic ya Primusic ijya kuri finale igihe bazana Diamond nari muri communication yego sivyo Landry promoter niho yaragitangura utuntu twiwe yari muri Wakalayi TV byo kuvumbura me kubera ibintu byo kuvumbura bije nabitanguje nga gaca mbona umpeti yabitoye kandi igihe je nabitanguza nabona vision yavyo ico bizofasha entertainment iko nari ngene kuzadatera mariri aba surprise baririmbye batiteguye kugira bamenye baririmbye abaribo la vraie réalité yabo Mupeti ndambwiye ati pe genda gufana finale ya Primusic iragera bon niwe yabitoye wabitanguje niwe yabitoye wabitanguje nabitanguje byabanje kwanza guca bitora abanyarwanda kuri Afrimax TV bon dufati no turi General bitoye abanyarwanda kweje naravugana n'ujya mu boss wa Afrimax TV yitwa Nemle ntuzenye yitwa Aimable n'umugenzi wanje cyane urabyumva hama Landry amaze kubitora namubonyemwo kimwe nibonamwo jewe igihe ndabita ico nari nkeneye kugerako abandi bose baramwe nta nuwaramuzi Landry arantelefona akese yari abatumye ababwiye ati mwiyaranje mugende kugira couverture ya finale ya Primusic nta badge bafise nta carte bafise nta butumire bafise abapeti banashaka baragura n'itiki barabankira kwinjiza amakamera ico gihe jewe nari naraye nicaye ko nariko ndapanga vya finale nyene nategeza gukora amajingo n'ibiki nyene tuza kudifiza ko twako turagira live streaming. Qu'est-ce qui s'est passé? Landry acara telefone ebana grand frère jewe vraiment banse ko twinjira titwagerageje kubereka ibipapuro dufise n'ibiki bafise ibipapuro byo muri api yari yabahaye akese sabwa ati je ndindira ndafata bajaji cyo gira mu Kigobe nakubona umpeti twa Kevin turagenda Kevin nawe kubera we ntiyari muri team mbanza kwanza kumwinjiza Kevin je ndazunguruka rero ndaba uri hehe bari batonze umurongo wagera nko kuri wala kuri ETS umurongo wagera kuri Gare du Nord ndasohoka ndava muri indani ndamurondeza gushika nahari sivyo jewe wewe nyine kandi ntavyunguka ndabatora ndabinjiza no muri VIP barabugururira bari baguze yatike nta tike bari bafise umva bo bari bagerageje byose biranka ko nafise amakamera nta nitike nabasavye cyabwiye ati ndaza ndabatora ndabinjiza no muri VIP urabyumva ni nabyo nanabwiye gerande muri Primusic no mwaka no kwemera ku kaze kuzi ibyo urimo ninaza muri finale igitego kanyinjitse urabyumva urumva basi confidence yo gutahura umuntu cyegeze kwinjiza umuntu umukameraman hari ibintu byo ko biraba ari muri 2018 nkunda kubwira ati je ndi muri organisation y'ikintu sivyo ingene mpereza agaciro umuntu uwo muntu je namutumye ko ivyo bintu bagomba kubimediatiza cyane twarigeze kubaho dufise guhera kuva 2015 gushika 2018 kuva 2015 16 uravyumva kubanda kubwira yuko ndi mu bantu napambanye
maze guhabwa inyigisho nyakwigendera Petero nkuru nziza tukicarana gutya akatwereka iki gihugu icyo ari cyo bita igihugu yego urabyumva akatwereka ingene umukuru w'igihugu atwarira bose wa mutoyi utamutoyi uburuwa bose urabyumva nace nitahura cyamenye ico nkwiriye gukorera igihugu muri ico gihe rero ncangira inguvu zo gufata n'abandi turi kumwe turi mu gisata kimwe ndabegereza nabone baze gutahura bamenye mission bafise kwera ibidukora nambo gukora amakuru utegeza gukora aske yego umwanya wabayeho ku isi azogira ikintu muri ayo makuru yawe azoba yarahinduye hari valeur ajoute ikintu congereye urabyumva cyabwa ati qu'est-ce que je peux faire je ndibuka igihe bashira muri komite yo gutegura inama sivyo kwera ico gihe umukuru w'igihugu yicaranye n'abajene urabyumva baca bajanga bakavuga bati yagize inama n'imbonerakure nivyo bavuga urabyumva oje ndi umu artiste uri umu artiste ni nk'umusoda sivyo ni nk'umusoda ni nk'umupolisi ni nk'umucamanza ni nk'umuganga uri kuri service y'abantu bose sivyo no mpamvu batemererwa kuja mu migambwe urabyumva mugabo nawe utari mu mugambwe utegerezwa kuyoboka programme y'umugambwe ubatwara ko niba bafise igihugu mu minwe urabyumva kinabwira ati jewe ibintu munshizemo reka ndabereke ifo ko mpindura amateka ya zino nyigisho izo nyigisho yimaze kuzijamwo rimwe enza kuvuga ati kumbe bwa bundi nuku kabwigo vy'igihugu baradusigura ivy'ababihome ngene biguze igihugu bwati kindatahura mission yiwanje cavuga ati reka rero ino nturire ndahiye ko no kubandi niho naciye mpamagara abasani ndatumira abasani nijya profile yanje ya WhatsApp itarigera ihinduka iriko jewe Fizo na nkuru nziza kuva 2018 n'uwo munsi muri ico gihe hari rero kwera ico gihe habiyo nama hari abajournaliste natumiye bavyumva baze kugira ico kintu tukugira iki ukimediatiza twigire kinini ukimenyekanisha urabyumva urumva bamesha amakuru bacu benshi nta media bafise azwi na sense canke iki yego harabo jewe nitika bakajaho gato kiwanje kubera nzi neza ati aba genda zico ico bamaze yego muri protocole yabwiye ati uramuzi ati agira ikiba tubaza wewe urabyumva urumva riske dufata umuntu nzi neza yuko atazaza guhungabanya kwe abo bamfashije no bace basanzaza ya mafoto y'umukuru w'igihugu ari kumwe n'abantu ata partenance nimwe bafise akwe na bafizo no fiza imwe mugambi sadbari imwe mugambi ba master ba imwe mugambi akuna komsa amateka ya nkuru nziza barahindutse muri ico gihe izindi nama yarazikoresha bakazifata poa uravyo niyo mpamvu nuno musi ubona mukuru w'igihugu adutumye ko turagenda uravyo muga byahinduwe umunsi uyumwe kandi ivyo ndabifisemo uruhara nije nabipanze uravyumva yego c'est-à-dire quoi iyo uzi yuko uri muri organisation sivyo banze umenye yuko muri organisation urimwo hariho pari ubasha nawe ubufise muri ico kintu kuneza ico kintu sivyo wowe uri hozi cyangwa uri Greta uri muri organisation haje umuntu nka Paci uramuzi neza haje umuntu nka Christian Savio mesha makuru uramuzi neza sivyo uzi nico yakoze sivyo peut-être abantu baza mu bintu niyo mpamvu burya ibintu byose dukora habe amakuru cyangwa bisaba tuvyige ko hajya ku ishuri barakwigisha amateka hanyuma ntuzobone bariko barabigisha ngo kahise ngo kana niyo mpamvu kugira tuzogende turubaha nabasokuru nabandi birakeneye yuko histoire yacu kahise kacu turakandika tukigisha n'abana nk'umuntu yiga iby'itangazamakuru akavuga ati je nkeneye kuspecializa itangazamakuru culturel du Burundi utegeza kumenya abantu bagize amateka muri ivyo bintu
sivyo abantu bose bagize uruhara muri ivyo bintu kuko uwo muntu niyaza aje akugana uzomwubaha mbwo no musi umuntu araza ngaho abantu bamwizira ko ibintu avuga akabona audience yewe yaduze agaca yibaza ati arafise ijambo mugabo ari amateka atigeze amenya utazi ico Christian Savye yakoze kuva mu 2001 ari mu isanganiro ça fait plus de 20 ans ariko Idri jara hano ngaho bon ntayemeranya nawe waduhaye akarorero kuko Landry wabonye impano iri muri yo kandi yo ndaramwinjije atarishe kwa naraje kujya nyene Paci ya telefone yozi ati nkene yozazi araza ati ja vrenda riha ndagiye Christian Savye ati Alain Nova arico muri bateri barabaza Greta kandi isanganiro iri muri ntuze iri muri ntuze no ma sponsor yarimwe mu bantu baza sivyo Greta kababwira ati umwe ni yinjire uwundi ari c'est-à-dire Christian Savye yinjire umukameraman ari cyangwa umukameraman yinjire Christian Savye ari uravyumva baje kugira couverture médiatique y'ivyo bintu ico giteramo byitwa yuko ari giteramwo swadiza giteza imbere ari cyo gwagaciro abanyamuziki uravyumva sivyo ajogira couverture avuga ati akivire Amerika nze kugikuvura hama nzo bicishe kuri radio televiziyo isanganiro cyane nzo bivuge mu biganiro byo kuri radio isanganiro reka ntaco reka dufatira uko yaraje nta kibazo ariko wowe watubwiye yuko Landry yakuye bon ivyo kuvumbura ni wabitanguje bien sûr mu Rwanda birajayo hama Landry aza nawo kufata awufata nk'umwuga we kandi turabona kenshi ko ariho Landry yatumye amenyekana tumumenyera nibaza yuko wewe wagiye kumwinjiza muri faso yuko jewe Landry ndakeneye ko ejo afisa ahantu yoshika kugira ngo ndamushigikire ntiwamutoye uramwinjiza uko bintu bisanzwe bashaka yuko ashika gute Idris ndaheze none ni gute Paci yumva yuko hariho abajene siko watubwiye yuko bamenyekanye kubera izo socio ni gute yumva yuko hariyo bon ariwe nawe yatanguje bon ari mu batanguje umuziki akaba ari umuntu umuziki so yawutanguje ariko umuziki wamyeho ariko ari muri babandi gato reka ndakubwira ico Paci yabayeho mu muziki sivyo nakubwiye yuko ibibazo bigenda bihindura forme mugaye ibibazo guma ari vya bindi nyene nambu no munsi ufise ino muziki ushaka kuyumvira mu telefone sivyo ari mu bantu ba mbere bagisho bita digitalisation y'iyo muziki barayinumeriza bayivana mu makaseti bayishira muri computer ico kintu uracumva imiziki twakuze twayumvira gusa kuri RTNB Nabeshi nguno munsi ukene kuri YouTube rawusangaye none kugira uje kuri YouTube bibaza yuko ninde yawushize muri computer ba Paci niyo bagenda muri RTNB bagasaba makasete ari abapeti yego barafise imyaka nka 10 ningahe ari abana ko Pacifique Nzitonda ari mu bantu ba mbere batangiye gukoresha ordinateur nga mu Burundi bavyumva ari mu ba mbere batangiye gukoresha ordinateur nga mu Burundi bakiri bato apana mu muziki gusa batangiye gukoresha ordinateur nga abantu bose ntubazi Idri ibindi ko ndabikubwira ari mu bantu ba mbere batangiye gukoresha ordinateur nga gusa bihurira nuko wewe yavukiye muri famille iri passionné n'ivy'imiziki mama wa Paci yarakina n'ama film sivyo abavuka au fait ni nkuko nakubwira yuko imiziki kugira ibeho sivyo hatanguye kubaho kwanza n'umwami baramuvugiriza inanga agiye kuryama inanga ni kirundi indonongo niki byose barabivuza baragira iki sivyo izi mbyino zose ubona bazagira amahoro bagiye bararegistra nabeki ni imbyino zamyeho urabyumva gusa hari abambere batanguye kuzaregistra urabyumva so batanguje umuziki muga mu muziki tuze tuvyemanga yuko hari ikintu batanguje ico kintu batanguje rero tugiha agaciro sinzi ko nawe urahantu bajya batama bo muri old is gold peut-être ni bari mu barundi ba mbere twashoboye kubona baririmba kuri televiziyo bari mu barundi ba mbere indirimbo zabo zashoboye kujya kuri support electronique ugashobora kuyumva ku radio ugashobora kumva mu cassette ukayumva
mugabo nibisigura yuko ari abarundi ba mbere batanguje umuziki ko umuziki wamyeho two turatahurana mugabo hamaze kuza ama studio namba ari analogique bari mu ba mbere bashoboye kuzaregistra dukura tuzumva sivyo ko nahajya baziririmbiye kuri Van Beach baziririmbiye abakuze bazumva ku radio sivyo ushobora gusanga n'indirimbo baririmbye atari bazanditse zanditswe na basokuru babo cyangwa basokuruza babo sivyo urabyo uriko yanahura yego sawa Pacifique Ronzitonda ari mu bafashe ivyo umva bajya barabihayora basokuru babo baja mu studio baravyaregistra sivyo ba Pacifique baravyakira bya biri baregistra babishira muri computer uno musi turabitunga no mu telefone yaje ndazifise sivyo ba Pacifique rero bacha bafatiraho nabone bacha bakora indirimbo zindi nabone ziwabo kubera abashije ratanguye kuza ntuza wumva ku kirimba art yego urumva ku kirimba art no hizo studio no yomba urumva neza yuko umuntu yatanguje studio yitwa ku kirimba art yo gusanga ahantu bariko barakora ibintu by'umuziki uzi amateka y'iyo studio ku kirimba art muri ka studio yakoze ukamurisha amafaranga ukamubwira ati apana riha fumuriha make ya winjire comme si uwo muntu atamafaranga afise yo kuriha alo je uburorero n'amantanga bamugaje nashatse gutanga karorero bon nubwo utakumvise akarorero watanze kari Kalandi promoter ego wewe ranje promoter washatse kumwinjiza nka umenga ushaka kumubona azoshika kure bon ushaka kumusupportinga siko impamvu ndagwara akarorero Kalandi promoter inge nagomba ndakumvishe ububasha jewe personnellement nari un simple cameraman mugabo naramwinjije landa voilà nyeswe l'organisateur wewe namba tu es l'organisateur ni weekend wagiteguye urafisha ububasha bwo kwinjiza umuntu no kumwankira nako ndakumvisha ati jewe sinakubwiye yuko ngo Landi promoter ngo kubera ibiki nibiki ndakubwiye ko je naramwinjije ndi umuntu muto Landi promoter peut-être ari kunyana n'abantu muri Birazwi kwera concert yari iwabo uranahura tegisi nayizanye kigira kabiri bari bampembye ndiko ndakorera amahera mugabo le fait que narinzi ico ndi muri ico gikorwa Landi promoter naragenda mutora sivyo kwera bagiye bari ku muryango babona nambaye impuzu ya Birazwi nambaye na baye nari nafise ama Motorola nkangaye ngaha gutya ngo ndumusoda abapeti bafise n'amakamera turi kumwe injira ndabinjiza no muri VIP atumwe murakorera ngaho aho nkene kumenya impamvu bwirengere HOSY je muri music gato nkene kumenya icatumye wumva ko usuniki bon wumva ko ushaka kandi bamubujije ndamenya agaciro kiwe okay wamenya agaciro none ni gute wewe ku muryango ku muryango kuri Van Beach dufate uwari ku muryango Paci ntamuzi HOSY araje en personne none HOSY ntiyaramuzi Paci you understand ni uko na Landi promoter je nuko yacyanye telefonera nuko na HOSY naone ya telefone araza sivyo uje nkakubona ati uni Delicia ndamuzi uni Paci ndamuzi ni Paci uni Paci ico cyuko rucubwira bajya bari ku muryango ati mureke yinjira kandi ndagu protocol no muri VIP nkakwicarika urabyumva uwo ni selom wakubera genza agaciro ka buri muntu wese ni nkuko na HOSY aje mu gikorwa cya Paci yagiteguye sinibaza ko bamurihisha yori ha bien sûr oya ntibibaho yori ha wani bibaho n'umuntu ate nibibaho ni iyo oyi si mwihaye ko umuntu wese ari principe ivyo bintu mwihaye ko umuntu wese ari mu entertainment umuntu yorganije ikintu si umuntu wese umuntu yorganije aho hoce ubwo mubwira yuko HOSY harego mvuga yuko HOSY atachara akora ku buryo je no murisha erega hari ikintu bitwa sponsor wo nk'umuntu nk'umuri legend nka Paci arabonye ikintu bon nica bakeye byoroshe yeme duravira zajya bari kumurihisha kubera iki ujyawe ntibari no kumurisha wenyene ari gutanga sponsor ndakubwiye ati rero ati iyo me duravira agenda haje bari kumurihisha ujye ntibari no sino ndakubajije okay nta invitation dufate nk'ubu nta invitation bamuhaye ko ndakumbisha na invitation bamuhaye okay voilà none bataguhaye wanashaka abantu arishe no muri meri biriza wanashaka no muri meri barishe kugira babahuruhusha
iyo maire de la ville agenda kwanza ari muri Mutimbuzi iyo musitanteri wa Mutimbuzi agenda avuga ati genje ngaha bari kumwankira bari kumurihisha bari kubana bon yari kuba yanashigikiwe canke ndakubajije ati musitanteri wa Mutimbuzi iyo agenda muri kiriya giteramo muri Van Beach bari kumwankira sponsor yari kuyitanga si sponsor ntibamutumiye ntibagize iki musitanteri agacavuga ati uno munsi ngo baje gutaramira kuri Van Beach bari kumurihisha cyishuri mu rugo iwe bari kumurihisha none aho niho bipfira rero bona mbona ko na musitanteri hari mu rugo iwe ni muri Mutimbuzi ni mu kabare kari public urabyumva aje hano ari public oya ivyo ye umviriza ndakubwire deri izi mbuga tuzikoreshe mu kwigisha abantu Idri urabizi yuko Paci mu muziki nawe ni mu rugo iwe urabyumva ni mu rugo iwe kandi ahafisemwo uruhara runini ya cyane gose nuko Fizo yagenda hagandi sur certain avec ou sans invitation bari kumureka kinjira Satubi yagenda hajya avec ou sans invitation bari kumureka kinjira oya no ivyo bivana n'ukungena umuntu yorganije ikintu Idri ashaka kuvuga ati jewe no munsi ndorganije ikintu fise uko nagiteguye wewe ntabari umunyamuziki ata invitation niyo mpamvu ndakubwiye ati rero uzo tuvyemera ati sivyo uwo n'umuntu aba yabiteguye atazi ivyo yateguye ibyo ari byo ninge nivyo ibintu bitegurwa niyo mpamvu rero nejo bundi uzi yuko ikintu atari iki wawe egera beneco bakwera ingene ico kintu gitegurwa kandi sabaririmbyi bose batariha babyo none sabaririmbyi bose batariha yavuye muri bo bavuga yuko hariho abatumiwe kugira ngo baririmbe kandi abo bantu baranarisha amatike kandi batumiwe baranarisha amatike y'abandi bantu siko batanze sponsor par exemple nka Ngabo Leonce harabo umudamu wiwe yaki harabo bazananye batumiwe bien sûr aho yarafise 1000 moyens zo kuza azanya bashaka akabinjiza tamesho yari yatanze sponsor yabishaka yabaye obligé yo kuriha arihira abo bazananye yanatanze sponsor wumve n'umuntu ari mwindani muri ico giteramo baramutumiye aririmbe ariko we yabaye obligé gutanga sponsor none ni gute Paci tuvuge ko ari umuntu tumuzi mu muziki wa kera ahanini cyane siko ni gute ashobora kumva ico gikorwa kanaka ariko aragikora canke uyu n'uyu ariko aragikora atumva yuko yoza kumushigikira kumufata mu mugongo nkuko ushobora kuba warakoze ikintu kanaka kugira ngo wumve yuko wohuza abaririmbyi na Sebarundi siko wumve yuko ivyo bintu atoshobora kuza kubikora ariko kababuje kuza bamubwiye ati dihaye amafaranga nibaza yuko yaciye akoresha ikindi kintu oya ega Pacifique Paci niyanse kuriha patience aho kano kuvuga ati ngo urumva yaranse kuriha kuko yari n'imiburiburi Paci umviriza kadakubwira aho nyene iyo Paci ariha yari kuriha 30000 yari kuriha 200000 ya sponsor shaka utahura ko kantu iyo HOSY amubwira ati nambuje gushikira tike sponsor ni 200000 mugano fetwe yabwiwe ati afume ari ya 30000 kara gasuzugurako iyo basi abwigwa ati Paci hariho tike sponsor ya 200000 ega sa yarabivuze indi yabivuze HOSY ndamubwiye gute ko ari amatike ya sponsor none yabibwiye Paci none yamubwiye ati afume ari ya 30000 babyo kandi rero ibikorwa umviriza ibikorwa mwene bijye ngene bitunganywa sivyo umuntu uzi yuko afise uruhara mwiterambere ryawe utamuhaye agaciro naye akarorero yari feedback ku isi mutwe turavugana urazi yuko guverineri wa Berbe n'umusani yitwa Norma DJ uramuzi iyo amenyekana kajya hite kajya ku rugero rwa ba Paci rwa bande sivyo
hama akaza mu gintu wowe murisha guverineri Berbe fate yizanye n'umusani agati hari umuziki yari uzi ko yigeze kujya hit kandi uzi neza yuko ari guverineri Berbe wowe murihisha nuko ndiko ndakubwira ikintu tari kuranga niko ndakubaza de wowe murihisha organisation yiwanje jewe ndabite bon numva shaka ko ndihisha Idri nkumva yuko umuntu wese ategerezwa kuza guverineri wa Berbe aje mu muziki ukamenya ati uni guverineri wa Berbe bivana na organisation y'umuntu peu importe gouvernement na guverineri wa Berbe ukuba kakurisha amafaranga aje kintu cya mbere umwakira niteka dabo niteka abateje ibintu by'iwawe kandi biriko biraba uramuhamagara akaza haje imbere birangira ataze n'amafaranga arenze ayo wari kumurihisha iyo 30,000 wari wibaza umuntu mwene mu kumutega uramureka kinjira sivyo amaze kwinjira wapanze umu MC w'umumeshi so yizanye ucumutega umutego ukacumushira kuri podium kandi ntiyanga no yizanye agiye kuri stage avaho yiyemeje ikintu gikaze kategeza kugikora uko ni ku bintu mwene biza bikogwa uravyumvaga deri yego uko ni kutamenya umuntu avuga ati maybe ntibazi Paci ntibazi wariwe nkajewe nzi Paci si uba ko tabatazi wariwe oya peut-être c'est organisation ya umviriza hari abantu bavuga bati umviriza ndakubwire de ino entertainment kandi ayikwigishe bashaka kubona umuntu ngo nakivugwa ntari update bagace baza ngo le fait que atari on trend atazwi bagace baza ko mu mufuko wiwe hari vide urabyumva Paci ko nahera Pacifique nzitonda umviriza ukazobana Pacifique nzitonda araja kugana 10,000 30,000 200,000 mureke yinjire hari umuntu yambwiye ngo Paci ngo razare nakaboregwa akava yarishe facture y'umuriyoni cyangwa miliyoni 2 ngo yaraheze ese ari umuntu yaheze yari facture ya 2 millions Derecho tubizanye kuri uno muntu yambwiye ngo ubingo arena ngo Paci ngo razarena sawa qui paie la facture c'est lui araje arakuboreje wewe hamuga shugenda ukavuga ati wewe araje arakuboreje wewe ugashugenda mu ntamatama ngo yaraheze none imiziki nambitunguka atavyunguka birimwe urafata decision ukaja mu vyunguka uravyumva ndakubwiye yuko Paci mu videography mugo bafite indirimbo cyase bagomba bahereza umuntu ayibakorere Romeo nakora audio mugo ubu waragenda muri studio ka recording akakuriya ukamukorera audio kandi abitse uravyumva kubera iki bagiye gusanga ivyo bintu hamwe nayo mu kitu ni nka Romeo umunsi wamubonye aje Romeo urabona Romeo lo gramuto ukazobona aje akugana iwawe ngo ateguye igiteramo ikintu cyambere uzokora wewe ntuzona muri hishi habo uzotangura kumusasira namba ari bitenge namba ari icyakinjira umuhe valere gusa hamwe umumsi wawe gusa bakaze abari baba MC bazi kurondeza ivyunguka ku bantu bazi ko bayafise none nkwe ivyo Paci yotanga amafaranga arandeka totanze tubishigikiza abi wacu kweki ivyo vyunguka kugumubizana kandi ndashaka ko tubishigikiza abi wacu bivana na organisation ndiko ndabikubwira ati ni principe mama ni principe urumva cyarico yego jewe muri bino bintu nuko murabikora ndabifisemwo uruhara uravyumva reka dufate ko bijya vyabaye dufate nko mu gisoda baga ni nk'abakukuruki bararugwana barakukurutse bagomba bagirire umunsi mukuru hama aciye haza umugenerali akiri mu gisoda umugenerali ariko basanga umugenerali si abagenero no umugenerali yanditse amateka akomeye cyane kose muri kahise akiri umukoloneli akiri kapiteni sibyo yapambanye amarero amaze kuba umugenero baca baguma bamuha amamisyo wowe genda ube ambasadere muri Kenya genda ube ambasadere muri Afrique du Sud genda ube attaché militaire muri ambassade hariya hama uwo munsi rero akaba yibereye mwikonje ngakumva ati
babatama bamwe nkikiririye tena hari mu majoro ya ntwara mbwa barakukurutse bafise urubanza agacaza ntiyatumiwe mbwa bera agacaza sibyo hama agacaza umuntu bagwaniye azi neza ati ashuma yatugwaniye akakumenya sibyo dufate nkawe dufate gendo mu general sibyo uwo mateka yanje yose urayazi kandi urazi kwigisoda nk'ikirimo sindakukuruka sibyo ukwako ninjira kandi ntimiriwe naho mba ntatumiwe atari miti gusa ati kwinjira mu kwinjira urakotiza aya sibyo mugabo hari nabandi binjira batakotije cyangwa ndakubwira ati jewe nuko Imana nje gushigikira muri ndakotiza kugira ninjire sikuva ho kotiza ndumu general nkikiri ntarakivamwe nkikirimwo mu cha leta nkikirimwe sikuva ho kotiza yidri ibintu nturantaho ushinyobrije ati kotiza ku nguvu uzenze ko ndumu general kandi ndakirimwe none kubera iki muri ugo rugo uzoba winjiyemwo ni haba hariyo amategeko ategetse nibi ndakubwiye ati muri ugo rugo nyene harabatumiwe sivyo kandi ibibanza byose hariyo nibibanza bihari sivyo mugabo jewe naje nje gushigikira abo bakukuruke sivyo naje nje gushigikira numvise yuko hari urubanza rwo gushigikira abakukuruke peut-être sinzi yuko ari n'amakotisation batanze je numvise gusa yuko urubanza rurahari jewe inje ngasanga hariho condition mugabo iyo condition nashamaza gutelefona ati Delicia ati kugira menye yuko iyo condition jewe ndaba maka Delicia bashitse kwa Delicia je aranzi ni wanzi ego mwebwe ntimunzi mugareka babanze mpamagare Delicia sibyo ni example naguhaye kwa randi promoter abandi ni bamumenye mugabo je ndamuzi sinamubwiye ati basi fu muri ha bibiri namubwiye ati njira je mugabo sinumva igituma washatse kumwinjiza ntiyarishe namenye agaciro kiwe merci voilà naho rero dufata yuko rero dufata ati abateguye bijya bintu byaba Greta na bahozi ntibigeze baha agaciro Paci munsi amake si Paci gusa ni Paci na Christian yasabye nawe ntinji yaciye nawe abantu bafashe ingo yo gusubira inyuma na ba legende babiri ni Pacifique Nzitonda na Greta kandi rero aho gaciro rero nitwo bigumiza uku kwera uno munsi namba Paci n'amateka yose yakoze Etoile du centre amateka yakoze yatwaye Pama Award niyo mugu wenyene umaze gukorera campagne parti au pouvoir ivyo tubibona za Kenya za Tanzania ba Diamond niyo bakorera za CCM nibo bonyene niyo mugu wenyene umaze gukorera campagne electorale muri 2010 barakorera campagne CNDD-FDD urabyo umba baramaze kwandikisha histoire umba ibintu byose bya histoire y'umuziki byose niyo babifise rukoro ya byose Pama Award ibiki ndabibuka zabazorira bazirima muri RTNB bambaye ziya za pastori guti nabikuma kera tukira abana urabyo so namba dukeneye guhindura histoire ino entertainment yacu kandi twana twemera ukuri dufise nuko kandi no gushigikirana bene urabyo je sinzo gushigikira mbona yuko udahereza agaciro ufise amateka yakoze muri ivyo bintu nyine ubushaka ko dushigikira sivyo wewe ntuba uri kuragira icyo uterereye mwitangaza makuru ya online sivyo mu misi iheze abantu dukora ibiganiro nk'ibi n'ubu barabana bakibaza ko ari amakomedi tugira mugabo buke araba ibitangaza makuru avant online ntihari source d'information urabyo ikintu barindira ko cyavuzwe ku radio mugo no munsi itegeko bararitangira gusa kuri Twitter ubushikiranganje tere bukandika kuri Twitter ati kuno sivyo c'est-à-dire ni uko ari n'ibintu ama fausse information acaho nyene namba itangaza makuru ya online abagira online bahora bagira ibintu by'imikino myinshi akamo TV kaza ikavuga uti reka duhindure histoire naho atanu hanini yayogera hiyi imbere agacaza abantu
bahindura amateka bavuga ibintu bifasha bene gihugu bibubaka ntibacahereza agaciro ati ibi bintu nakamo TV yabitanguje niki muri ico gihe je byo mbabaza sivyo niyo mpamvu rero igiti kigororwa kikiri gito kandi ibyo bintu byo kwigovyora wakoze ikosa emerati ikosa ryakozwe ku buryo nejo hirya yejo ubiteguye Christian Savye niwe nakunze yambwiye ati n'imiburiburi uzi yuko ibintu byagenze uko ukene kugumura umwere ku muryango shiraho abantu batazwi hama nawe maybe ushaka kuzimya na telefone ntibagutore mugabo ndize inza gutya ukambura ati ni jewe twamenyanye ni wewe ndakuzi ivyo bikoze umuntu ati bro tunajwana ariko nk'umuri je nibaza ko yari kuriha iyo atamubona Ozi iyo Ozi ataboneka yari kuriha mugabo Ozi amaze kuza hariho ka kantu dumuri je ndashaka kwiyemera aho ngiye hose sinyi na Paci yemera bon ni exam oya ni principe kuva kera enda kwereka amajambo yavuye muri Africa Nova tiko yavuze ati ugiye mu giteramo barihisha urariha nk'abandi wumva ko udashaka kuriha naho saba invitation bene kugitegura bayiguhaye ni sawa batayiguhaye igiteramo ukimenye atevye inge batayiguhaye naho ni wigumire muhira ureke abateguye ivyabo bikomereze ibiteramo bisaba amahera menshi ababiteguye baba bakeneye n'imiburiburi kugarura ayo bakoresheje abasani beza bukuri bakwiriye kubashigikira kuko baba bariko barateza imbere umuziki w'u Burundi Idri ni gute wewe ukumva nivyo bavuze none wumvise ega ni biteramo umviriza reka ndakubwira ikintu kimwe reka ndakubwira ikintu kimwe sivyo je nka jewe ejo mu kiganiro twakorana nakoresha umwanya yarambwiye umuntu yamvuze ntarana ivyonze urabyumva none gashaho si ngombwa yuko ibintu byose wowe wapubliye tubizi none Idri hari umuntu kumenya ati ari giteramo kuri Van Beach ntazi ko cyo giteramo barihisha batarihisha bagapfa kugenda gusa avuga ati areka nigiye ubwire ko yaje bibaho ikintu na kimwe ego bibaho ndavyumva Paci baze kwikoreka kangahe bon ndavyumva ndabitahura voilà ni muri kwa gutashigikirana rero no basi uramenye abagitegura amenye abavyorganije kuko nibaza yuko barinze arinze amenya no musi hari igiteramo ategereza kumenya ati je no musi igiteramo kirahari kandi ndazimwo naka reka ngerageze swati ndondere ni maho yiwiwe canke ntegereze kumubwira ikintu ico cyose ariko ndamuhamagara umva ndakubwira ikintu kimwe kuri buno butaka bw'u Burundi umurimbyi nka Paci nta giteramo na kimwe ari kuriha yego byanditswe bivanye n'amateka afite kuko iyo bo badatora warakinye iyo mukino w'inkone basimba bagahura inkone ukabana bwiruka bobo ari umuntu yatoye iyo nkoni Paci ayo Paci nuko kumubwira Paci utambwira Christian Savye nawe uko utamubwira umeje amakuru chamara bateri shatwiheretse urabyumva ndakubwiye ati mu mateka ego hari abaririmbyi bariha mu biteramo mugabo si Paci aho ni bareke bose rero naje wari jewe ori naje wari jewe ndi handabishaka wumvise ndakubwije ukuri naje wari jewe ndiha ndabishaka nyeswe Paci twese twuba namba je ndi handabishaka Paci nawe Idri gushimiye ndagushimiye nanje de nukuri nitwo entertainment iracari imwo ndazi oya nibukebu tuze turabatahuza bazoze bagira ico bubaha basi uva aho batacho bagize ico bubaha ya kuko deri ndagusubiriyemo Yesu no yavuze ati Yesu ngo barekane ngo nama evenement baje kubaki ningo zabayaniye kujera umviriza Yesu yavuze ati ibi bishikiriye igiti cumye ako entertainment ndayikunda umviriza deri bijya byashikiriye igiti cumye harakantu kibisi
Christian Savye ni gite cyumye harakantu wewe ari ahantu uzogenda rero ugiye gukuvura bacavuga ati akarinde kigo nguje kudurumbanya umutekano bace bakuboha no mugasho haga na Paci barasuye kumufunga ni nkuko ni jaruko harahandi uzogenda wagaye ku muryango bwati barase ko ninjira bace baguhamagarira security bakuboye mugasho nivyo abandi yabitegurwa nabo umva rero ntaco bashoboye ndakubwiye ati bikazobandanye ibintu mwe nivyo bitegurwa n'abantu ataco bazi atanakimwe bazi batazi nivyo barimo ikindi gihe nanje nzogenda nisange ndaye mugasho impamvu rero bisaba rero yuko abantu mwe nabo tegeza kubacomora amabateri tubaka ivyo bintu canke bagire mu ntumbero deja hariyo n'abavuze yuko Greta yavyivye nde yivye bon ide nene umva no ariko sivyo yarabisubiye aravuga ati jewe iki kintu bon naco reka nshake ndacive none ndacivye muri abantu bariko baravuga nari kubahamagara hamakaba ariho baza kuririmba bakaza turekane nawo bashimire Pacifique zitonda kuba yarampaye $100 ahubwo bo bashime ko je nta mwanya wabona batako je ndiko ndabavuga kandi izi nizo ngorane n'amantwegwa n'abantu bwa mbere Dramati yamaye ivyunguka mwanya ndiko ndavuga Bface kwera zari ngorane bafitaniye Bface asanga inbox umuntu uzasubiye kumvuga ubona bara Paci yani ibintu ngize kuza kuvuga ukuri kwawe ni leta ndiko ndavuga abantu bidakenewe ubu nkene muzoga ni ambazi vya Paci azombazi vya Paci gusa aba bantu je nabo nkene gusubira je kuvuga singene kusubira kubatisha mu kanwa kiwanje barabyo biheze izi nizo ngorane namangira iyo abantu bavuga bati kibazanye ivyunguka nizo ngorane namangira ko ni leta uvari ikibazo n'umuntu afise ukuri kwiwe ukeneye kuja hanze menga shanire tuva ndiko ndavuga yandi mazina atamaye ivyunguka ataguhaye ivyunguka rero kizo igano cyanyuma nkoze bambaza ibintu bya nunzinya bya ku bya Paci bya Paci nabo baukana yes birukana abagabo idribaye ese byo none ijoro ryiza baukana none baukanye umwe yarawukanye abandi ijoro ryiza baza gatipe karara kirukana idri ndagushimiye Deri ntundane mu bindi urakoze cyane asante sana shawubaka rero gwawe kugira ubasomvye na cyane kandi rumeze neza kandi nzona batumira ngo nivo tibagira kugira sabone wo kurikirana Kamo TV j'aime commentaire partage ya Idriss na Dobwanje imbaza Delisia naho utaha tubazaniye ikindi kiganiro bye bye